tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Wumvise Imana. Hallelujah. My Jesus. Igituma Imana yari kibwira Mose ayo majambo directement ibimwibwirira gutya yararaba ati wenda gutumye kwa Farao. Kwa Farao ni agenda abantu babwiwe Imana. Kwa Farao agenda abantu babonye Imana. Kwa Farao ni bagenda abantu ngo je ngo narubise amakuru y'Imana. Kwa Farao bavuga abantu je narabonye Imana, narayibonye, twaravuganye, niyo yantumye. Pima rero unkore kurahe. Abo nibo baja guhangara Farao. Nico gituma byari ngombwa ko Imana ikominika Mose ijambo ikarimwibwirira. Muri ico gihe ni wakira inyuguti, wakira ibintu bitarema. Wotangara isi akabaho ibintu mugabo ukagumura bati nzoguma. My Jesus, nkayangana reka mbandaye. Hallelujah. Hari ikintu muriko murakira. Nico gituma nkunda presence y'Imana waje. Igihe cyose muri ibi bihe niyumviriye Imana iguma ingaruka naho nyene. Ati icyo ukeneye presence yanje nta nibindi. Reka tubandanya ne gato. Hallelujah. Rero bimaze kuba bimeze gutyo, mwatwege twakiriye Yesu, murabizi neza twakiriye Yesu. Murabizi ko kera hariho ubwansi hagati ya twebwe n'Imana, ntivyakunda ko tugiranira ubucuti n'Imana, ngo Imana ikuvizite muganire, ntivyakunda. Mugabo Yesu cyo yaragikemuye kuko yaje kuduhuza n'Imana. Amaze kuduhuza n'Imana twari turonse access Imana kugira ngo ishobore kukugendera abasha. Baho nk'ufise Imana, urafise access ku Imana yo kugendera, ikakuganiriza mukayaga, ukabaza ikibazo ikakwisha. Umusi pastor kigisha ngana ari mejeje, amenya Imana urashobora kukuganiriza. Apana bimwe batubwira ngo Imana ikubamwo, bikaca bigutera orgueil kutarondera Imana kuko wibaza ngo ikubamwo, ugacuguma ubuzima bwawe buguma busa n'utafise Imana kandi uzi ko ikubamwo. Mugabo n'abantu bararinda, sinzi gituma batatubaza ati nuko Imana ikubamwo. Okay, reka ndakareke. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nababwiye Imana nayitubamwo, nituyirimita kubiriho. Ni Imana irahari. Ningakujya ku mwana nase. Neje ndafise umwana wanje, mbwa umwana wanje ariho nkawe naje we ndiho nkaje yewe. Araza kambwira ati igisiguti kiri hehe? Nacha avuga ngo mfise ADN ya papa muri jewe, igisiguti kiraza. Igisiguta gisaba papa. Hallelujah. Praise God. Ndakunda ko mfise Imana. Ndahimbawe kwiza izina ryanje. Hallelujah. Akakabiri none presence ingana gutyo naho Yesu yayituzanyemo, mumenye neza kuko Imana yabwiye Mose ati banzu kuri ivyo birato hari ibintu utegerezwa kugira ngo iyo presence Imana yakuzanyemo, Yesu yatuzanyemo, tuyigumemo, tuyigumane. Hari ingene wo kwifata ukatusanga iyo Mana iraho nyene mugabo ntibikunda nyene ko iyo presence yayo yigaragaza ku buzima bwawe bivanye n'amakosa uri kurakora. Apana byandije kuvuga ngo Imana ngwindabira muri Kristo aya makosa ntiyabona, irayabona neza. Naganda bikubwire ko yabona neza kandi jana kwijana. Kandi rakurindiriye yakosore. Ikikubwira nka Mose ati Mose ntiwigirishe ngo ntuzi ko ibirato bicafuye, biracafuye rero ndabikubwiye bikure. Sindakuraba mukuri ngo Mose ameze neza. Nimuvyumvise. Mwumvise? Hallelujah. Praise God. Reka nsome indi mirongo mikeya ngaha. My Jesus. Reka nsome nyarusa kugira nkoresha umwanya neza. Abanyefeso 5:18 gushika kuri 20 havuga ngo Abanyefeso 5:18 havuga ngo kandi ntimukaboregwe vino irimo ubuhumbu ariko muzure mwemu, mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu.
Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ntimukaboregwe vino irimo ubuhumbu, ntimukaboregwe vino nitera ubuhumbu, irimo ubuhumbu. Vino nyene nibwo buhumbu, inyo iri kumwe ubuhumbu. Ati ntimukayiboregwe. Igituma Paulo aratubwira ibi, aba bantu bari bazisokre. Mwuzure mpemu yera, mugumane iyo presence y'Imana ku buzima bwanyu. Hari ibintu byo baratubwira ntitubiboregwe, nuko bavuze vino, nimuce mwumva inzoga gusa. Abantu boboregwe ibintu byinshi, hari ibintu biboreza. Umuntu yoboregwe umupira, akaborega umupira. Mwari gemba njyamye nkaza numva induru ntarigera numva muri quartier ngo wa genda njyamye ngaza bati aba bantu kweri. Hanyuma nkaza numva amasa nka minwi canke sayindwi z'ijoro bariko bararirimba baratashe. Niba ati aba bantu barafise umwete sayindwi y'ijoro uteramiye gusa abantu baguma bahanahana kantu ushika sayindwi y'ijoro we. My Jesus, urumenya n'abantu baborewe. Kandi abo rero uza gutaha wasaragaye mbwabo nta n'igihumbi muzosangira. Abantu bashobora kuborega umupira. Hari mugabo uvyumve neza ico bigamije burya ntibigamije gusa kugutera umunezero. Ni kimwe bigamije kukuzana kwa gasembwa kaza gutuma kwa kuzura mpemu yera bitaza gushoboka kuko wuzuye umupira. Muriko munavyumva ugasanga umuntu yuzuye filme, umuntu ashobora kuraba filme amasaha 6 akaraba episode kuyindi aho yaborewe na wene. Presence y'Imana nibiza gukunda kwigaragara ngaho. Haleluya. Ubanza ivyo kubikorerako. My Jesus, turi kumwe? Muriko munakumva? Ugasanga hari ibintu byinshi biboreza. Umuntu ashobora kuboregwa ingya, ugasanga umuntu arakunda kurya. Je ndibaza ko nakunda kujya kera mugabo ubu abahora bambona nakunda kujya ntibazi iyo byavuye. Narabisengeye igihe ngira naravyishe, hari abatabizi je nararyabasha mugabo uko kuntu nanjye sinibaza ko byari gukunda ko Imana inkoresha kweli. Je twarafu umuntu ingya nguraje kuturamusa kubiri kutaje ava yuko ingya zijya ku meza uhengereye amasaha yo kujya ageza kabari huci. None iyo attitude umva tukari kubana n'Imana gute? Ndakamenye ko arakadefona nagakoreyeko ncansanga rero nagiye kure ku buryo narugaye sinkunda kurya. Ku buryo nabo turi kumwe benshi banyegere barakunda kumbwira ati ifungura praise imenyereze kurya nibazi yo byafiriye muze mumfashe amashengesho. Hallelujah. Praise God. Presence y'Imana. Mwuzure mpemu yera. Ndababwije ukuri nkamwe twomenya icyo presence y'Imana yotumarira. Ndabizi gituma ni kubera benshi niturajya ivyamwa byo kubona Imana iri kirigaragaza mu buzima bwawe urabe ingene biryoshe. Haleluya. Umusi wabonye ingene biryoshe nta kiguzi utazotanga kugira ngo iyo presence y'Imana uyigumane. Haleluya. Oh, praise God. Ngo muririmbe amazaburi, mucurangira Imana mu mutima, muhuye muterana intege. Apana kuganira abameshi, apana kuganira amakuru y'ivyo mu gihugu bitariko bigenda neza. Ivyo bizoguteza ubwoba. Hari ikirere gihari Imana bidakunda yigaragariza muri ico kirere. Imana imeze ukuntu hari ikirere yigaragarizamo kidahari ntizanye. Hallelujah. Praise God. Amen. Oh, my Jesus. Reka nsome imirongo mikeya. Mama mbega umwanya. Hallelujah. Reka dusome uyu murongo uri nga muri Samuel wa 2:6-16 havuga ngo maze isanduku y'Uhoraho igitamaje ku mugwa wa Dawidi. Mikali umukobwa wa Sawuli arungurukira mu idirisha abona umwami Dawidi yitera hejuru yiyerekera imbere y'Uhoraho amugayira mu mutima. Amugayira hehe mu mutima. Hariho ama-attitude, ndababwira ama-attitude makeya. Hariho ama-attitude je utombwira ko umeze uko igihe presence y'Imana iri mu karere. Ahubwo ndayabonye ncamenya wewe kutazi cyari cyo presence y'Imana. Uyu mugore bazanye isanduku iwabo kumugwa. Isanduku ibaze presence y'Imana. Barayizanye. Imana yarababwiye ati kuri isanduku je niho nzoba. Dawidi Imana yamwemereye kwijana iwe.
hanyuma arayizanye, kandi iyo mana Dawidi arayizi, arazi ibyimaze gukorana nawe. Hanyuma aciye yibwira ati Imana yarenganye imiryango yose, iranyemereye jewe isanduku mu mategeko yategerezwa kuba mu miryango y'Abalewi, ngo Imana irabihinduye ngo Dawidi nayubakire ayijane ku kirimba. Hama Dawidi ayitwaye agenda aratamba asimba yiginagura imbere y'iyo presence, avuga ati Imana iraje muhira, tuzoteramana, nzoguma mu ngoro y'Imana, nzoguma hagiri, niyo nzoryama, niyo nzoteramira. Umugore wiwe nawe ari mu idirisha aramuraba, nanukuza gusanganira iyo sanduku yikoze. Urabibona nyene ko nyene bikora nyene. Hanyuma acaja mu idirisha aramuraba Dawidi, aramuraba hereye hasi gushika hejuru, ati nza mbona ikigabo oya kiri bizarre. Bibiri ivuga ngo amugayira mu mutima, nivyaherera ngaho biramubana byinshi, aravuga ati naho ndamugaye mu mutima ndabandanya atuma kandi abimubwira iyo afuma binuma. Haleluya. Dusome aha munsi yaho ku murongo wa 20 gushika kuri 26. Dawidi nawe asubira iwe ngo ahezagire abo mu rugo rwiwe, maze Mikali umukobwa wa Sawuli asohoka gusanganira Dawidi, aramubarira aterega uyu munsi umwami w'Abisirayeli yaragahore. Urabona ukuntu wikijije impuzu imbere y'ubukobwa bushumbiye abantu bawe, nk'umuntu yabaye vyenwe azikiza atadusoni. Dawidi yishura Mikali ati horaho niwe nariko ndiyereka, kandi niwe yantoranije kuruta so n'abinzu yiwe bose, akangira sega b'abantu biwe b'Abisirayeli. Nico kizotuma niyerekera uhoraho, ngo mbere nzorushiriza kwigira inkengerwa mbe ugayise mu maso yawe, ariko abo bakobwa abo uvuze bo bazonyubaha. Uriko wiyumvira ko bazontwenga ahubwo bazoguma banyubaha gose. Uyu mukobwa yitwa Mikali yari umukobwa wa Sawuli, niwe mugore wenyene Dawidi yarafise yaguze dote izinze gusumba abandi bagore biwe bose, kuko uyu wamumuhaye amaze kugwana na ba Goliyati n'Abafilisitiya n'ibiki. Urumva ikiguzi anamuravye avuga ati we waranzimvye kweri mu bagore bose mfise, wewe uwa mbere wanzimvye ko wewe nakuguza ubuzima bwanje. Akamuraba mugabo wonyene kubera yavuse kwa Sawuli. Sawuli avuka ari umwami, hanyuma ubu naho n'umugore w'umwami, cyubahiro cyarabaye cyinshi. Nta gutambira Imana, diplomasi kiravyuka, navyo gutambira Imana, navyo gukubagana muri presence y'Imana. Kameme control nkeya. Ibuka poste yawe, ibuka icuri, ibuka amashure yawe gatoya, apana kufa guterera amaguru. Gaere naje ngango ababeshe ngo tugire guca muce mubigira, oya ivyo reka bo babigire. Antukabone uri kijuju nuzi guha agaciro presence y'Imana. Mugabo uyu mugabo Dawidi ibi yariko aragira ngaha ni navyo vyatumye Imana imuprefera gusumba abandi bantu bose bo mu gihe ciwe. Niyo yari force yiwe. Ibi nyene yagira Imana yakibifatira ko ati mbere wanashaka na undi mwami mfise mu kare usoguma ku ngoma ibihe byose, na mbese yanzomukura mu ruvyaro rwawe wewe. Attitude yiwe kuryoherererwa Imana. Haleluya. Koma mugenzi wawe atire ku diplomasi. Haleluya. Ngati ryoherererwa Imana. Tuje mu makoraniro ryoherererwa Imana. Cerebra uryoherererwe. Haleluya. Zani bisababu vyotuma uyishima. Dawidi yacamubwira ati ndiko ndayigurira ko je ndazi yo yankuye, yanoranije Sawuli ariko arandondera ngo anyice. Iyo biza kuba bivana na somba narafuye. Ati mugabo kubera Imana yangize umwami ure utangiye kumbwira ngo ngende buke atavuko ntavyuza, ati ubu rero ko nabimbwiye nzoguma ndabigira gose. Mugabo rero ikibabaje hari abantu baronka inyungu muri presence y'Imana, mugabo abantu bafyinisha presence y'Imana nabo irabahana nivyijana. Ngo maze Mikali umukobwa wa Sawuli ntiyabona akana arindafa. Ngiyo ivyo yabikuyemo
kumepriza presence y'Imana, kuyifata nk'isanzwe ntivyari kuyijana. Mu bagore bose Dawidi yari afise uwo niyigeze aronka umwana kandi ari we yamuzimvye. Urumva ubuhombe yamuteje Dawidi. Haleluya. Nushobora bagore muri ngaha mubana n'abagore n'abagabo basenga mubikorereko akubwiye ati ndiko ndasenga ubahiriza uwo mwanya wiwe ko ariko arasenga. Haleluya. Praise God. Ndiko ndaraba nk'uyu mugore Mikali kubwo kutamenya guhatarisha aho Imana iri. Arashobora kuba yarasenze, ashobora kuba yaragiye kwivuza henshi. Si ibintu byose bikubako uzosenga ngo bigende. Uzubanza urabe ko atari amatitide upanze kudapanze nabi mu bijanye n'ibintu by'Imana. Hari umuntu ushobora gusanga panze nabi, uko gupanga kwiwe nabi kukaca gutuma n'ubuzima bwiwe buba nabi. Wowe gacuguma ugumusenga ngo bizohinda. Yumvire nk'uyu mugore yaza gusenga agahabana imitwaro ngo amusengere cyari gupfa gikemuse. Ni wumva iyo byavuye kugira gikemure nuko umunsi umwe yari guhengera David avyutse nawe agacaza kumufasha ati twese duserebre rero ubu nikosoye. Niyo yari faso yo kugikosora. Hallelujah. Praise God. Tuza tuzikiriza amaboko Imana. Masa ebadi brakatasa. Mubwire Yesu ati ndagukunda. I love you. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Ndakunda Imana ntacyo nzoyiburana. Reka mireze kuri aka kantu nyarusa. Aka gatatu bwira Imana ibikugoye. Imana iriho apana kuyifata nk'ikintu kitareho. Bwira Imana ibikugoye. Umunsi namenye ko mfise ibingoye kare narishima sinanize ko mfise ibingoye. Bari barambwiye ko byose ari gwanje byose bindimwo. Oya bica bikuvyaramwo orgueil. Hallelujah. Hallelujah. Imana barayibwira ibagoye ngo ivyo mukeneye byose mubimenyesha Imana mu kugira iki? Bakura ngo bimenyesha Imana kukubera iki iriho yibwire. Wo yibwire kumva kuko iriho. Ngo nimusabe muzohabwa. Kuko usaba wese agira iki? Ahabwa. Ngo nimudodore muzokugururirwa. Kuko udodora wese agira iki? Yugururirwa. Haleluya. Umaze kukamenya ko Imana barayibwira hari ikintu kikugoye urayibwira. No hasoma muraza kuhisomera kugira ncungura umwanya. Muraza kusoma imirongo iri mu vyakozwe n'intumwa 4 uhereye kuri 27. Intumwa zarigeze guhura n'ibibagoye bariko baravuga ubutumwa bwiza. Yesu yagiye baravuga abantu baca barabahagurukira batangura kubakubita. Barabiruka ko barabica bamwe batangura kubashira mu prison. Biba nabi nyene goshe. Bibaye nabi kandi bariko bahigwa n'abantu badasanzwe. Iyumvire guhigwa n'abami mugaca muhigwa n'abantu babakuru mu vy'amadini. Hariho amadini yari yarabatanze kuvuka yari yaramaze kwitirira ivy'Imana ati mwebwe tutabordonye muvuga Imana gute? Kugira uvuga Imana utegezwa ko haro ayicege twaguhaye uruhusha. Murabyumva? Basanga n'abantu ntibakuriye aho ntibigishijwe nabo barabahagurukira. Abantu babagwiza tunga ico gihe barabahagurukira. Haza menace iteye ubwoba. Hanyuma umunsi umwe barabafata. Baca babwira tubu rero tugira tubihanikirize ijya nyuma. Ntimuze musubire. Mukazobirenga kuri gogo si blague tuzoca tubica. Barabwira ati ntimuze musubire kwigisha muri iri zina rya Yesu. Mubihebe. Yari menace iteye ubwoba. Intumwa ngo baca baragenda. Bariyugaranira ahantu. Baca bavuga ati mwebwe simwe mwadutumye. Hari uwadutumye. Tanke wadutumye ataratubwira tunume na unazotubwira kunuma. Reka tubanye tuje kumubaza twumve ko nawe ashigikiye ko tunuma. Na kibazo dufise cyo kunuma tuzoca tunuma. Mugabo reka wabitubwiye abanza tubwire. Hanyuma baragenda. Urazi byo bakoze. Hagusenga ngo atangure kubijako. Ngo mwemu Imana tubamwo. Mwemu Imana tubamwo. Dushoboye byose sivyo bagize. Baciye batangura kubarega. Baga turafise Imana tugiye kubarega. Petero, Yohana, Yakobo, Batoma. Baricati biga bigabo tuje kubirega ku Mana kuko
basheta ku Mana, baricara amasengesho yabo basenga bariko barabarega ngo Mana, ngurabona bajya abantu bahagurukiye umusavyi wawe Yesu, ngurabona bajya abayuda, bajya abantu bigira bahambaye bahagurutse batubuza kuvuga Yesu, barabarega. Ati rero twebwe urabizi ko ari we wadutumye. Bakiriko barasenga, bariko baratanga ivyo birego. Mantezi bragadi kasayeba. Iyumvira umuntu kuja kukurega ku Mana mona minuzosinda. Hanyuma ngo abantu bari haca abanyamugigima. Bu 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 bu. Ngubwo nyine ngo baca buzura mpemu yera. Baca bavayo basara gusumba kumwe bahora. Kare babivuga buke buke. Ubu baca bavuga ati ahubwo buhoho tuzindukire kandi hari yakurushengero. Kandi abantu gituma nabo bavyonga. Nibaje kuvugira ubutumwa kure. Baza kubuvugira mu ishengero imwe ya Salomo. Mu gitondo abaherezi bavyuse bagaca basanga Petero yamaze gutangura igikorani. Mu migenzo y'ingene badasenga bo bari bazi ivyo gutanga ibimazi no kugira ibiki, bagaca basanga Petero ko aravuga ati ibintu by'ibimazi ngo byarataye igihe, ibi nibi Petero ubahuse. My Jesus, haleluya. Barasenga babwira Imana ati ngo rero Mana, ngo ramvura ukuboko kwawe ukiza ingwara, ngo ibitangaza n'utwumiza ngo bikoreke mu izina ry'umusavyi wawe yera Yesu Kristo. Baca basohoka cette fois-ci. Petero gambere yarambikiye ibiganza ku bagwayi bagakira. Ubu wacaza igitutu ciwe giciye ku muntu agwaye, akazabona ngo yewe ndakize igitutu. Baca basanga hakubizimya babitumye gukaragose, hakubizimya batumye igisagara cyose ahubwo cakamwe umuriro. Haleluya, my Jesus. Nutekereze birivuga ngo turi biremwa vyayo twaremeye muri Kristo Yesu kubw'ibikorwa by'Imana yateguye kira ngo tubigenderemo. Iyi si ntiwayizanyemo. Igihugu kikimeze gutya, genda ubarege ku Mana. Ati Mana, urabona ko wadushize mu Burundi ngene bandavye waruzi ko ariko tuzokwiburukira mu buryo bw'umubiri. Abantu bamwe bakoma induru ngo ibiciro byagenze ukuntu, ngo ibi nibi byagenze ukuntu. Muzorabiza Imana izokora. Sinzi ko mukakiriye. Haleluya. Ni wizanye. Paulo na Sila umusumwe barabafata, babafashe, babashira muri prison. Babashize muri prison, nabo ne bakoresha iyo principe nyene. Bobo rero ntibabareze. Barabafashe bababoha mu matane z'ibiti. Mwijoro mu gitugu baca batangura kuririmba. Batangura kuririmba. Ataha nta muntu twokwikorako kuko nta mugenzi dufise muri iki gihugu. Hari kure. Hari amakana ama situation bigoye kutabagwa n'umuntu. Hari ibintu biba kugira umuntu aze ko intervene ahubwo yoshika wafuye. Hakabaho n'ibindi bintu woganyira umuntu akakumva akubwira ati ndavyumva kandi nivyo numva ko nari kubikora mugabo nta bushobozi mfise bwo kugufasha. So ni wifane nakundi ugafa akubona nani. Nari nabikunze mugabo none ko atavyo nshoboye. Ba Paulo bari mu situation nkayo bari batatu turafise Imana twoyemvita. Twoyibwirize kutuvizita muri iyi prison. Twoyibwira ikaza muri ico gicugu baca batangura kuririmba. Apana kurira, apana kwidodomba, batangura kuririmba. Mama. Imirimo y'amaboko yawe. Uri inkuru Mana. Ngira niyo ndirimbo bariko bararirimba sinzi. Haleluya. Barabandanya ukazumva Sila ajamye araboshwe agaca yitabira ati uri inkuru Mana, uri inkuru Mana, uri inkuru. Iyo Mana bariko bararirimba nayo yari mu ijuru. Ati byagenze gute abantu bashike ngaha ntarashika. Ibi nibikaba abantu bambohera abantu gutya. Je twarivuganye ko babaho. Bo bariko bararirimba Imana iri kiraza. Ging. Iyashitse Bibiri ivuga ngo hacaba nyamugigima itabaye mu gihugu cyose yabaye muri iyo prison yonyene. Bivuga ngo ama fondation y'iyo prison arajugumira bu ngo amasheni arababoshe pa
imiryango yose apana umuryango barimwo bonyene, imiryango yose y'abaprisonnier bose ica yugurukira rimwe vu. None murazi Imana yaje n'abandi baprisonnier baciye barongera akoyoko. My Jesus, uri inkuru Mana. Mon ami, presence y'Imana niyaza hari ibintu bizokoragurika, hari ibintu bitabana n'Imana, hari ibintu bitoguma bifasha Imana yaje, hari ibintu Imana itaresista aho iri, ntibikunda, biri impossible. Hari ibintu bitoguma bihari Imana yaje, Imana yarashitse. Mon ami, ibintu byo kuvuga turabatunzi nidukenye turabatunzi, reka Imana ize wozoraba izo nazo nuzorinda kuvyatura ivyo. Imana yoza hakaguma ubukene, nimuvyumvise. Reka ije izanana na protokole yayo yose. Ni gute yoza ubukene bugaca buhaguma? Imana yoza ingwara ikahaguma. Fisa amagara meza ugashabaza force yo kubivuga uzotebukire. Mon ami, Imana yoza ingwara ikahaguma, niyo bari Imana yaje. Raba basira nabo bagabo iminyororo papa ivyuma yo baguma benjoyinga. Uri inkuru Mana, uri inkuru byuguruse. Sira naca namubwira ngo ndiko ndavyubaza ko yaciye amubwira ati reka najewe Mana Mana izo ni imbaraga zawe, izo ni imbaraga Mana izo Mana izo ni imbaraga zawe, izo ni imbaraga zawe. Hey! Mana Mana izo ni imbaraga zawe. Izo ni imbaraga zawe, izo ni imbaraga zawe. My Jesus, my God. Mana Mana izo Mana Hallelujah, hallelujah. Ivyo bibaye hariho umudirektere ajejwe gucunga prison yararyamye avyusa asanga amaprison yose ari wazi, acatora inkota ati batorose mugabo Paulo acambwira ati naho twagiye. Umugabo acabaza ba Paulo ati none nogira iki kugira ngo najewe nihane? Paulo acamubwira ati niwizere Imana we nabo mu nzu yawe bose muce munabatizwa mwese hatavuyemo n'umwe. Bibiri ivuga ngo muri iryo joro nyene babwiye ubutumwa, muri iryo joro bacabatizwa mu ijoro. Bari yaranjije yumvira umuntu w'umofishe kuko yarabiravye ati twahora twumva bavuga Imana mugabo turayibonye. My Jesus, my God, matazi baeka mentozo. Reka mukurangiza ndakubwire, investisa muri presence y'Imana nzokwicuza. Korera kuri presence y'Imana nzokwicuza. Presence y'Imana niyagaragara uzotanga ringene ubuzima bwawe buzomera. Hallelujah, praise God. Reka nyene kwera umwanya nyene utujanye sabe umwongera shiki hana turangiriza ikoraniro mu mashi menshi tumwakira.